Kagame numwe mu baperezida bankwa nga muri Afrika. Nibihugu vyinshi vyanka kabisa kuko imitwarire yiwe amadiskuru yiwe urumva neza yuko reka ndabibutse kandi yuko Kagame ari ntumwa y'abazungu, ni ntumwa y'abazungu ico. Kagame rero nagira ndabibutse neza yuko afise ingabo mu bihugu vyinshi byanurube na Congo. Kagame muri bihugu vya Centrafrique. Kagame ntarigira imiriza bene gihugu ngo biteze imbere bagirene. Wewe arazi iyo basoromera, arazi yavuga ati jewe ndondera iki kintu kirimwo bimwe abaturage bashobora kurondera. Niyo mpamvu ubona nka Son Excellence wacu waduhimiriza korora inkwavu no kurima kwera iki avuga ati wewe ntabwo ari kuri mission ahubwo wewe muzungu ari abantu bashaka kwa bamuzi. Urumva mu bintu vy'intambara, mu bintu vy'uwescro yarigeze no gufungwa. Ubusuma bw'iwabo bubandanize mu gihugu ca Afrika. Ico gihugu ca Afrika bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda barakiriwe neza kandi barahabwa ikaze baraja mu kazi. Guys, uno munsi rero nje kubabwira nje twibukanye imigabo n'imigambi ya Kagame kubw'intambara iri kibera mu gihugu ca Congo. Cenda basigurira cenda babwira n'ikintu Burundi bukwiye gukora kugira bwikingire iyo migabo n'imigambi Kagame yateguye kuva akija ku butegetsi ndetse ataraje no ku butegetsi. Okay, reka ndabibutse kandi yuko Kagame ari ntumwa y'abazungu, ni ntumwa y'abazungu ico ndibaza muramaze kukimenya kandi muramaze kugitahura. Okay, hari umuzungu nakoze ubusanguzi gatoyi yitwa Clinton. Uyo muzungu ari abantu bashaka kwa bamuzi. Urumva mu bintu vy'intambara, mu bintu vy'uwescro yarigeze no gufungwa. Urumva afise team. Rero abanyabwenge baramaze kumumenya, baramaze kumutahura, kumuhinyura, baramaze kumukura kwa maboko. Niko yaciye afronderera hehe muri Afrika. Ubusuma bw'iwabo bubandanize mu gihugu ca Afrika. Ico gihugu ca Afrika yaciye yarapropose ibihugu vyinshi nga mu karere. Yarapropose nga mu Burundi, za Congo, za Tanzania, za hehe, ariko biramuta kwa amazi. Bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda barakiriwe neza kandi barahabwa ikaze baraja mu kazi. Okay, ico kintu ndibaza muragitahura sinda kukiduga ko cyane gose. Impamvu rero Kagame wewe mutwe wiwe yirata anishima, umva ivyo avuga anavyemanga abifite confidence nuko azi neza yuko ashigikiwe, kuko bavuca umwana mu Kirundi bati ushigikiwe n'ingwe aravoma. Mugerageze kuraba neza, Kagame numwe mu baperezida bankwa nga muri Afrika. Nibihugu vyinshi vyanka kabisa kuko imitwarire yiwe amadiskuru yiwe urumva neza yuko atakintu na kimwe ashira imbere cyo guhimiriza bene gihugu. Kandi ni kuva kera kuva 94 atwara, ahubwo we yamashira imbere gusa ibintu vy'intambara, ashira imbere ibintu vy'ingwano. Ivyo rero hari abantu benshi bamaze kwino baravuga ati uno mu president turabona neza yuko atatera mbere turiko turashikako. Turabona neza yuko turi muri vya bindi nye. Numva wewe afise ama mission yi, urumva wewe ni wa mukuru igihugu ari kuri mission, apana wa mukuru igihugu ari ku buyobozi. Hariho itandukaniro rya mission no kuyobora. Ufise mission usatira iyo mission, ariko uri kurayobora uyobora ingabo Imana yaguhaye, ko Imana iba yaguhaye izo ngabo. Okay, Kagame rero nagira ndabibutse neza yuko afise ingabo mu bihugu vyinshi byanurube na Congo. Kagame muri bihugu vya Centrafrique, za Sudan, za Mozambique. Kagame arafise yo abasirikare, arafise yo ingwanyi, kuko nababwiye ko ari yo mission yamuzanye, ari kuri mission. Kagame ntarigira imiriza bene gihugu ngo biteze imbere bagirene. Wewe arazi iyo basoromera, arazi yavuga ati jewe ndondera iki kintu kirimwo
bimwe abaturage bashobora kurondera. Niyo mpamvu ubona nka Son Excellence wacu waduhimiriza korora inkwavu no kurima kwera icyavuga ati wewe ntabwo ari kuri mission ahubwo wewe ari kukuyobora. Urumva we n'umuyobozi arabereka ati ko uko murashika, ariko si wabereka ati nije nzobazanira. Kagame wewe aravuga ati iyi mission ndiko ni mission iremereye cyane, daheruza kurusanga ari mission iremereye cyane, ari mission ndende irimo amafaranga menshi cyane. Ni nayo mpamvu ushobora gusanga ubona neza yuko ivyo bintu abitegura kandi akabisha mu buryo bwinshi cyane. Burya guys, mumenye neza yuko gutegura intambara ni ibintu bitwara amafaranga menshi cyane gose, kuko hariho amamisyo, amafredo mission abasirikare bahabwa, hariho abasirikare usanga bashobora gucika intege, hari abasirikare ushobora gusanga bashobora kuvuga ati ibintu tuvyihoze. Urumva ivyo vyose rero bivana nawe wabarungitse ku rugamba, courage ubahereza. Courage nayo ikora kuri nosi na mafaranga nta kindi. Rero mumenye neza yuko impamvu Kagame atigera cika intege nuko ashigikiwe kandi ashigikiwe n'abazungu, kandi nawene azi neza yuko ibi bintu birimo imitahe myinshi cyane Kagame ashobora gukoresha umuntu wari wese ashatse. Reka tugaruke kuri diplomasi Tshisekedi we akoresha. Diplomasi Tshisekedi akoresha niyo kwereka makungu ko wewe atariko aragwana. Niyo mpamvu uzubona wazalendo aribo bagiye ku rugamba. Wazalendo nibo bagenda ku rugamba. Bisigura iki rero? Bisigura ko wewe Tshisekedi akoresha ubwonko gusa, ariko Kagame wewe akoresha amafaranga, agakoresha n'inguvu afise mu bintu vya gisirikare, kuko yarahawe ibikoresho bikwiye ko bamurungitse muri ako kazi, baramuha n'ibikoresho bikwiye cyane. Okay, Tshisekedi rero ahantu bimunanirira ni he gatoyi. Tshisekedi resa kubifata au sérieux, kuko amakungu arindire réponse ahabwa n'amakungu ati gwana canke vyihoze twe turavyikorera. Nico kintu arindiriye. Kubera iki? Kubera niba mufatira ibihano canke bafate Kongo bayigire ikibuga c'intambara, Tshisekedi ntavyo akeneye pe. Ko wakeneye Kongo yitwe y'abakongoni, kuko Kagame na Kabila bari baramaze gutabanisha Kongo, bari baramaze kuyigira yondo, bari baramaze kuyonona bikomeye cyane kabisa. Rero Tshisekedi wewe aje mukura trapa mu gusubiza iteka no gusubiza ijambo abakongomani bari barajyatswe n'abanyarwanda. Uno munsi mu Ibukavu na Goma, uno munsi batwagwa nk'abakongo n'abanyarwanda, bari kuri programme imwe y'u Rwanda. Urabona neza yuko ibintu byose vyahindutse. Rero iyo niyo mission yari ihari kuri Kongo. Bashaka ko Kongo y'u Rwanda rufatana na Kongo kibi gihugu kimwe, kubera ya mission Kagame nyine afise yo gufata aka karere kose ko abari gihugu kimwe, abari bagitwara. Kabila rero kubera aribo bahamushize bamuha niyo condition yateza kuvyemera, ariko Tshisekedi wewe yaravyanse. Niyo mpamvu ubona gushika kuri no saha batavuga rumwe, batumvikana. Kagame rero gushika kuri no saha ikintu asigaje n'igiki, asigaje kuvuga ati bon amakungu aramuha uburenganzira Tshisekedi kugwana. Acafata babagwanyi biwe bari muri za Centrafrique, muri za Mozambique, za Sudane, bose ace abahindira hehe, abahindira muri Kongo. Izo bari intambara ikomeye cyane. Ibintu ndabivuze ndababaye ntibindyoheye cyane, ariko mumenye neza yuko iyo mission nkamwe yoba murabona neza yuko atoba ari ikintu ciza cyane. Reka tugaruke ku kintu Uburundi bukwiye gukora mu kwikingira ico kintu. Bo twe turashobora kuvuga, ariko turi bato nta bintu byinshi cyane tuba tuzi, ariko natwe tuba dufise imbono. Ibi bavyita ngo imbono yanje imeze uko. Murabona neza yuko muri Kongo nk'ubu habaye intambara, no mu Rwanda urumva nta murundi yohongira mu Rwanda. Ndavuga kuri babanyagihugu bato bato. Bisigura iki rero? Tuba dusigaranye igihugu kimwe cyonyene. Ico gihugu naco kaba citwa Tanzania. Tanzania nayo imigenderanire myiza iri ku nzego, ariko Tanzania
ngiye kubaza bene gihugu baba muri za Tanzania canke ku mipaka canke abarundi bagenda muri za Tanzania muranumva neza yuko abatanzania badakunda cyane abarundi uko niko mpora numva n'imbono yanje ivyo nivyo mpora numva ariko au niveau ya y'intwaro barumvikana cyane umujya president wa Tanzania urabona yuko bavuga rumwe cyane na son excellence urabona neza yuko ariho nama hora tumako ukabona kuba banye niteka ba reverendi kuri yo baragiye baritabiye inama kandi barahawe ijambo barahawe ikaze komeye cyane rero nk'abarundi vyasaba ko uru rukundo kuko muramubona reba ama video y'abakongomani bamwe bora bavuga bashimagiza Burundi murambona no ku ma TikTok abakongomani bamwe bavuga ngo nta gihugu kiryoshe nk'u Burundi nta gihugu kiryoshe kubamo nk'u Burundi bakishima kabisa kwera babona neza yuko son excellence wacu na son excellence wabo bavuga rumwe kandi bafashanya kandi natwebwe tukibandanya dufashanya imigenderanire iri myiza cyane kandi twumvikana cyane kandi murazi ko kuva kera abakongomani bamye ari nyabagendwa nga mu gihugu cyo Burundi urana nkabuvira aho ibuvira ni minota 5 bushitse nabone mukuza haro n'abanyeshe biyambika ama uniforme akaca yinjira mu Burundi imigenderanire imeze neza cyane rero ko Tanzania amwe twogira umubano mwiza cyane hama iyo mission ya Kagame gapasa urumva umwene gihugu wewe yo hungira muri Tanzania gahabwa ikaze ko Tanzania igihugu kinini cyane akoroherwa akabandanya akora imirimo yiwe ariko hamwe imigenderanire ya Tanzania no Burundi to bimeze neza nukuri ndabona neza ko yo bari eshek iyo nimbono yanje kandi murakoze kunahura reka ndabashimire cyane duhure mu biganiro bigiye gukurikira ciao ciao